Sangwe ikaze bakunzi ba televiziyo Renaissance n'umwanya makuru mu kirundi twabategura kuri umunsi wa gatanu tubigerekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 zimwe mu ngiro nkuru ziyagize. Leta heruka kumenyesha ko bazofatirwa amatungo yabo bemeza kwiyonginga atakindi gamije atari ugutera ubwoba abo shaka guhakana ko Petero Nkurunziza asubira kwitoza ku ncirigira kane. Murakurikira muri ano makuru mesha makuru Patrick Mitabaro umwe muri abo akaba yahoze arongora uruganda kumesha makuru muri radio Isanganiro mu gushika mu mwaka wa 2015 imbere yuko ahunga igihugu. Mubizi bijanye naho n'amategeko naho bemeza kwiyonginga yo gufata amatungo yabagirizwa ushagwira ku butegetsi atansiguro nimwe y'amategeko ifise uko leta atanu bubasha ifise bwo kwitira amatungo y'umunyagihugu naho yo bagirizwa amabi atagira izina. Umushingwamanza Siriake nibitegeka araza kubidusigurira. Murukurikira naho amakuru avugwa mu Barundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Televiziyo Renaissance yaragendeye umusore abishijweho no gukora ibirato mu ishyirahamwe y'ibimuga nigwamagana ni mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Frank Kaze araza kutugira kwidonido. Umugwanyi nawo umunyarwanda Calix Sabimana batazira Sankara icegera cyakabiri curongoye umugwi w'abagwanyi bagwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique MRCD yerekaniwe ku icese ku imbere y'abamenyesha makuru hari ku munsi wa gatanu. Reka nsubira ndayifuriza ikaze mu kanya ni donito. Nemeje kubabwira umwe mu leta yeruka kumenyesha ko bazofatirwa amatungo avuga ko iyo ngingo atakindi gamije atari gutera ubwoba abo shaka guhakana ko Petero Nkurunziza asubira kwitoza ku ncuro y'ugira kane. Patrick Mitabaro ari ku rutonde rw'abantu 42 bagirizwa na leta ko bashatse gwirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 imbere yuko ahunga akaba yararongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru muri radio Isanganiro. Ati Petero Nkurunziza nta wundi ariko arabwira atari abo bari kumwe yabivugiye mu kiganiro Club de la Presse aho yari mutumire. Ugiravye ijyangiye uko yafashwe abantu turakwiye kuraba hijya ibinyegeje nyuma y'iyo ngingo. Wavuze ko ari urutonde rw'abantu batarenga 32 ariko burya n'ingingo ataho ihuriye n'amategeko. N'ingingo ihonyanga amategeko nkuko yabishikirije metre ahubwo je nibaza ko ari ingingo ya politike. N'ingingo ya politike kubera uwafashe ijya ngingo ni Nkurunziza n'ubutegetsi. Ubutegetsi bwa Nkurunziza ico bushaka bwerekana iti mwabantu mwese mutanyirekwa ngwanya ahereye kuri bajya bari kumwe mu mugambi uri ku butegetsi bashaka barindiriye yukuraba yuko ikeka bashobora kumugwanya ikingo cyo kigira kane kuko gushika ubu nta utabona yuko ari bashaka kuzokwitoza. Abo bantu rero bakihenda bikaba kumwe kwaba ngwabugwanya ikingo kigira gatatu haji mu nziwe haja mu mugambi uri ku butegetsi bati muzoba nkaba. Aba rero muri bajyo razi ko harimo benshi bari kumwe nawe benshi ni nabo bikora ko cyane ni nabo bashaka barafise n'amagorofa n'amazu bafise n'amatungo benshi muri bo. Abandi n'abanyagihugu bato n'abantu batamatungo menshi bafise yavuze ati ivyo bizo muko muraduza mwebwe turi kumwe nihagira uwirahira akangwanya bizomera nk'aba bandi muzokwangazwa tuzobanyaga muzogira gute kugira niterabwoba. Ingingo yo gufata amatungo yabagirizwa ushagwirika ubutegetsi nta siguro nimwe y'amategeko ifise kubw'uwize ivy'amategeko umushingwamanza Siriake nibitegeka ngo leta nta bubasha ifise bwo kwitirira amatungo y'umunyagihugu ngo naho yoba yagirizwa amabatagira izina. Umushingwamanza Siriake nibitegeka nawe nyene yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse aho yabazwa na mugenzi wacu Frank Kaze. Mu mategeko nibaza ko ijya ngingo atansiguro ishobora kuronka kubera n'ibintu birengeye isiguro y'amategeko. Ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashobora kuba mu buryo bw'amategeko. Nta na hypothèse nimwe ishobora gusigura ko ibintu nk'ibyo bishobora kuba. Kuko bwa mbere iyo umuntu yagirizwa icyaha hakaba ariho urubanza rumukurikirana mu butungane kugira ngo ibintu vyiwe bigurishwe nuko haba habaye urubanza rwacitse
rukamucira igihano kijanye n'ivyaha kandi hakaba ari umuntu ico cyaha cahohoteye afise ikintu yahomvye kubera ico caha nawe yituye sentare hakaba ku ruhande rumwe urubanza rw'icaha rufatanye n'urubanza rw'umuntu yagize icyo ahomba kubera ico caha leta ntibishoboka yuko iza nk'umuntu yahomvye ikintu kubera icaha cyo bita partie civile n'ibikunda aba ari umuntu canke amashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu tukiraho no kuvuga yuko bijya umushikiranganje w'ubutungane yashikirije mu 2012 no kuvuga ko niyo haza umuryango uwabuze uwiwe avuga ati ibigwanisho vyishe uyiwanje vyavuye muri ijya nzu ko umushikiranganje yari kuba ariko avugisha ukuri muri ico gihe umuntu aramucira urubanza rw'icaha yakoze hanyuma uwo muntu nawe afite ico yahomvye kubera ico caha agasigura ico yahomvye sentare ikabiharura neza ikavuga ati umuntu yahomvye ibikubera ibi n'ivyemezo y'ivyo yahomvye hanyuma akavuga ati bihuye n'amafaranga angana uku naho nyene ubwo butunzi bwo muntu baca babuha uwo yahomvye icaha canke leta hari yindi procedure yo mu mategeko muri yindi nzira code de procédure civile iravuga ingene bica bigenda akacu bita saisie exécution bakabishikiza titre foncier conservateur de titre foncier bakagira vente aux enchères amafaranga avuyemo bakayaha wa undi yahomvye ahuye na yandi sentare yamaze gushinga ko ari wo umuntu ategeza kuronka nimba hari yasigaye agahabwa uwo yagiye mbega vente aux enchères umuntu ashobora kuvuga camunara hama bijyana zo mwarabonye yuko urugero rubanza musomye neza murabona yuko nimero yaga ari RP RP no kuvuga yuko ruri muri parke n'urubanza rutaraja imbere ya sentare banza rukiri muri parke rutaracibwa rutaraci ntiruranashingishwa oya ruracari muri parke hanyuma rero nkavuga ni ko procureur général de la République afata ingingo nk'ijya nakuvuga umushikiriza manza kizigenza wa Republika naho yo kwishimikiza umukuru wa sentare ntahinyuzwa ni ibintu bidashobora gusigurika mu mategeko na gatoya mu gihe urubanza rutarahera naho nyene amasentare y'iyungururizo yose aba yaraheze bakavuga turubanza rwaraheze umuntu nta gisegenyereza ategerezwa gukwirikiza urubanza rwacitse Aramakuru tubaneze mu gisata kijanye n'amagara y'abantu ingabire y'imiti y'agaciro k'imiliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'amarundi niyo yatanzwe n'igihugu ca Egypte iyo ngabire ikaba yahawe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu iyo miti nayo ikazofasha kuvura abana badashikana imyaka 5 ivyo bikaba byamenyeshejwe na muganga Tade Ndikumana akaba ari n'umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba hari ku munsi wa 4 ku muhingamo aho yari karashikira iyo ngabire. C'est un lot de médicaments qui fait suite aux autres donations qui ont été effectuées. Ningabire y'imiti ijikwirikira izindi zimaze gutangwa yitwararika cyane ingwara zifata abana. Uwashikirije iyo ngabire yavuze ko tumaze kwakira izindi ngabire kugira bafashe ibitaro rusangi vy'Imusenyi. Imiti myinshi ikaba yararonkejwe leta y'u Burundi. Ubu rero nkuko yabimenyesheje akaba ari ingabire itegekanirijwe abana badashikana imyaka 5. Igihugu ca Egiputa kikaba gishaka gufasha leta y'u Burundi mu kwitwararika ku buntu abana badashikana imyaka 5 kandi tukaba tubashimiye nkaba nagira nshime cyane ku byo mudufasha mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu tukifuza ko igihugu ca Egiputa cobandanya gufasha ibitaro by'Ibururi tukaba twamye dufashanya hakaba haheze imyaka irenga 200 kandi mukaba mwemeye kuzoturonsa ibindi bitaro muri uko gufashanya n'ingabire y'imiti tukaba dufise n'iyindi migambi turiko dutegurira hamwe na cyane kungurana ubwenge no kubandanya turondera ubundi buhinga harimo no guhingurira imiti hano mu gihugu iwacu. Et pourquoi pas pouvoir initier la fabrication de médicaments ici dans notre pays. Tuve mu bijanye n'amagara y'abantu tubanariza n'amakuru mu bijanye n'ibidukikije mu ntumbero yo kongereza umwimbo mu Burundi bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
ngo bwarashizeho itegeko ryo kwirinda ibitegwa bikenera amazi bishobora no gutuma amasoko y'amazi akama. Ubwo bushikiranganje kandi bukaba bwafashe ku munsi wa kane ugenerwa ibidukikije bikazofasha guca imikobeko ngo nibatakaze amazi y'imvura. Kurikira hano muganga Deo Guide nako kurikira Deo Guide Rurema akaba ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Augmenter la production agricole, ça veut dire maîtriser les facteurs de production, la protection des sols. Kongereza umwimbu bifatanye no kumenya neza ibijanye n'uburimyi. Ugukingira isi bitanga amahirwe menshi yo kongereza umwimbu. Nico gituma leta y'u Burundi imaze gushiraho amategeko. Irya mbere nukwirinda ibitegwa bikenera amazi bigatuma amasoko y'amazi akama. Turiko turashira mu ngiro ayo mategeko, ariko twaratanze ikindi ciyumviro c'itegeko ry'uko umunsi wa kane wogenerwa ibidukikije. Ivyo bidufasha guca imikobeko kugira bifashe kudatakaza amazi y'imvura no kugira amazi akwiye munsi y'ubutaka. Gutyo imigambi yose turiko turashinga niyo kuvomera imirima no gukoresha neza amazi. Azoba kandi ari n'amahirwe yo gushobora gukoresha neza amazi atemba ku misozi n'amazi yo mu myonga. Ivyo bizotuma umwimbu wongerekana bihagije. Haruhande yo kugwiza umwimbu hazoba no kumenya kubika neza ivyimburwa no kumenya guhingura ibizoba vyabonetse. Franchir cette étape de conservation et de transformer nos produits qui seront disponibles. Turabana n'amakuru twabateguriye mu Burundi ngo badandaza nibitaho kuja amashirahamwe ashumbusha abita assurance mu rurimi rw'igifaransa kugira bakingire ibidandazwa byabo hamwe n'imiryango yabo mu gihe bakunda guhura n'ingorane nyinshi mu rudandazwa rwabo. Ivyo bivugwa n'umwe mu bagize ishirahamwe AEGR Burundi rikurikiranira hafi ibibazo by'abadandaza hari ku munsi wa kane mwisekeza batanguje ryo guhimiriza abadandaza kuja muri ayo mashirahamwe. Amasoko atari make inyubako za leta byarahiye, ibindi bisamburwa n'imvura irimwo imiyaga y'ibihubusi. Ikibabaje nuko benshi muri abo bagize ivyago yaba leta canke abikorera utwabo batigeze bashumbushwa kuko tasi hose bari barafashe, bamwe kubera ukutamenya, abandi kubera ko mu mafaranga leta ikoresha itaba yarategekanije ubwo buryo bwo kuri hasi hose. Amasoko agera ku 15 niyo amaze gusha aha mu gihugu cacu, kandi duharuye abantu badandariza muri ayo masoko nta muntu umwe kwijana turonka yoba yarafashe asihasi y'ibidandazwa vyiwe. Akarorero n'igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere 2013. Mu matohoza twagize twasanze ku badandaza baba 2500 abadandaza batarenga 60 nibo bari bafise asihasi. Muri make rero ku badandaza 2500 bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura nta numwe kwijana yari afise asihasi y'ibidandazwa. Twateguye irisekeza ku civugo kivuga giti mudandaza oroherwa na asihasi uteramire umutekano w'ibyawe n'abawe, mu ntumbero yo guhamagarira abagwizatunga bose b'abarundi n'abanyamahanga bakorera ngaha mu gihugu cacu ndetse no hanze y'igihugu cacu kwama bitwararika gukingira ubutunzi bwabo mu gufata asihasi y'ibidandazwa byabo na asihasi y'imiryango yabo. Natwe tukaba twiyemeje kuzokwama tubafasha kugira amadeclaration no gukurikirana dosiye zabo ku buntu ataje tubasavye. Nenabwiye muca makezano makuru abarundi bahungiye igwamagana ni mu seruko bw'igihugu kibanye cy'u Rwanda bariyunganya mu buryo butari buke. Hari abigisha, abadandaza, abaganga eka n'abandi. Mu televiziyo Renaissance yagendeye hakaba harimo umusore abeshejweho no gukora ibirato mu ishirahamwe y'ibimuga. Frank Kaze niwe yaduteguriye ino nkuru. Mugisha Jean de Dieu afise imyaka 21 yaje igwamagana avuye mu ikambi y'impunzi Imahama.
agishika yaciye yakirwa n'abanywanyi ba koperative abatarushwa ku rukweto aho yaciye yigira umugabo wo gusana no gukora ibirato akaba yarize agira ubuhinga bushimisha nabo bakorana. Narabanjije ndiga naratangwe ndavyigira mbyigira umwaka umwe wose urashira. Turamwigisha n'umunyeshuri wacu urumva twaramwikurikiraniye ni nayo mpamvu ahari anakorera aha ngaha tubona yuko ibyo twamwigishije nta kibazo tubona yuko abikora neza duhitamo kumugumana kuko twabonaga yuko tumukeneye. Jean de Dieu avuga ko kuvaho akoreye ako kazi gafise ico kamumarira ati kamufasha kubaho neza. Kafasha ibintu byinshi ndashaka amafaranga nkajya neza ndagura imyenda narinze kujya kuyarikira ngo wenda ngo ndajya kuyiba ahantu nkagura n'igihamagazo nkamagara umuryango wanjye. Inyungu kuri we ivuye kuvya akora inatuma abona ko ako kazi kazomuteza imbere kakanamufasha kubaka ugwiwe. Aka kazi impamvu nakagiyemo ndavuga yuko kazafasha nkazagira umuryango wanjye nanjye udasabiriza nkagira inzu nkagira amatungo. Abo bakorana nabo nyene bamwipfuriza kuzotera imbere bari kumwe. Ahubwo bakavuga ko abandanije akora neza azogira uburenganzira abandi banywanyi ba koperative bafise. Ko twamufasha ari umunyeshuri ntajya aramara aha ngaha ariko tuba tubona yuko bibaye byiza twazakomezanya tukabana n'igihe kirekire byanaho ngombwa nawe yamara gufatisha ubuzima ko n'ubundi byakoze turabimwishyurira akaba nawe yatekereza wenda kuba yashora imigabane muri iyo koperative nayo akagiramo uburenganzira nk'ubw'abandi 100% tugakomeza tugakorana neza tukabana neza. Uko gukora neza no kwizera ko ako kazi kazomuteza imbere byose bikesha ku mubano mwiza nabo bakorana kuko bose n'abanyarwanda bafise ubumuga butandukanye ariko bakaba babanye neza. Tubanye neza banyakiriye neza cyane. Mu mibanire yacu rero nawe n'umwana mwiza n'umwana wumvikana n'umwana ufite ikinyabupfura kandi ugikeneye no kutwigiraho byinshi ko twamutanze mu kazi. Mugisha Jean de Dieu avuga ko nawe yipfuza kuzofasha urundi gwaruka mu kugwigisha uwo mwuga. Ati icifuzo ciwe nyamukuru nukuzoshinga ishirahamwe giwe. Frank Kaze tumukengurukire inkuru z'abarundi baba igwamagana tukaba tuzozibandanya no mu yandi makuru azokurikira. Imbere yo gusuzera no makuru dukubitire mu gihugu cy'u cy'u Rwanda nyene umugwanyi Calixte Sabimana batazira Sankara yerekanywe ku munsi wa gatanu mu binyamakuru vy'u Rwanda. Sankara ni cegera ca kabiri c'urongoye umugwe w'abagwanyi b'abanyarwanda Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique MRCD. Uyo mugwanyi afatikanije n'uwo mugwi wiwe bavuga ko aribo bagira ibitero mu bumanuko bw'u Rwanda. Umushikiriza na ko umuburanira wiwe yishuye ibibazo by'abamesha makuru ahanini byari bijanye nuko gufungwa kwiwe kubahirijwe eka n'amategeko nuko afashwe aho afungiwe. Tumukurikire. Umukiriya yitwa Sabimana Calixte alias Sankara cyangwa se AKA Sankara. Umukiriya kumwana yafashwe nkuko abandi bakujya muri byaha bose bafatwa. Uno munsi ari mu maboko y'ubugenzacyaha arimo gukurikirana uburenganzira bwo kubona muganga n'uburenganzira umuntu wese ukurikirana n'ubugenzacyaha yemererwa n'amategeko. Afite ubuzima bwiza ibyo agomba kubona byose arabibona. Yewe icyo nashaka kujya mu itangazamakuru nuko umukiriya wanjye afunze mu buryo bukurikije amategeko. Reka ndabashimire rero mwese mwariko muradukurikirana hano cyo suzama makuru twako turabashikiriza reka ndabakengurukire kandi naho utaha.